twebwe, ariko izina ryawe riboneka ku cyubahiro. Turabigushimiye, turagushimiye ikirere cya mpemu yera, turagushimiye umuvuduko wa mpemu yera, turagushimiye umuriro wa mpemu yera, turagushimiye imbaraga za mpemu yera, turagushimiye ubwenge bwa mpemu yera, turagushimiye ubumenyi bwa mpemu yera, turagushimiye ukwera kugatse hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakoze Mana, indirimbo ziva mu mutima wawe, indirimbo zituma uruzi rusendera, uruzi rutembe Mwami, rusokoroka mu irebe ry'ingoro, risokoroka hano hantu, rugende rutanga ubuzima, ibinyagomba byose bikire, ibinyagomba biro mu buzima, izina rya Yesu, ibiri mu ngoro ya biro mu buzima, uwaje arusha akire, uwaje arwaye akire, uwaje atabara bitaroga mu mahoro, uruzi rutemba. Gloria Baba, waravuze ngo unyizera wese inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwiruka ziriko zirava mu nda yiwe, amazi y'ubugingo niyuburuke, amazi y'ubugingo niyuburuke, amazi y'ubugingo niyuburuke. Tangaje inzuzi ahagaritse ku gitawi cy'umutima inyongera yanjye. Turagushima mpemu yera, baza kontrole ikintu cyose kandi usabwe kukanikwa. Shaka tugucire bugufi, tugucire bugufi, nawe uvuge kuko amajwi yacu ariko arumva. Ishimwe rikibere n'izina, turabagurana b'umwami Imana, bitubere kuko ijambo ryawe rivuze. Urakoze, turabigushimiye. Gahunda yose uyitware mpemu yera uko uyigomba wowe. Porogaramu y'umunsi ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu abamugisha, Imana iduhe kumva neza. Umukozi w'Imana yaratubwiye ngo hariho umuntu ashobora, hariho kumva no kumva neza. Imana iduhe kumva no kumva neza. Yesu abamugisha. You
Nitaingia hema yake na sifa zake kuu.
Papa, turicho kutugize Mana. Tunakushukuru Jehova, turagukunda Papa.
dukoraniye ngaha kubera tugukunda, ntaba ari twebwe mukunzi wacu, ariko izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Uri intebe z'ubwami, uri icubahiro, uri ubukuru, uri ububasha. Ni wowe ukwiriye gushimwa mu ijuru no mu isi bwena mu kiyaga. Izina ryawe rishigwe hejuru muri byose. Abana b'Imana twese tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta bineza neza wumva muri wewe, bazamugeza bati nta bineza neza, cyangwa kubera mwumvise ngo ni seminari y'amakupure. Aha muzi ko hariho konflikt zikomeye. Hari abo twaraye tuvuganye barambwira ngo nukuri ngo je ngo umutware wanje ngo kubera ngo atakijijwe ngo biragoye ngo sinoza zijenyene. Ndamubwira ati ngwino kuba yozanana nawe byari byiza, ariko adahari ngwino wewe uhabwe ibikwiriye n'ibibereye kugira ngo wowe bihagararemo neza, ko we wamumenye. Bibiri ivuga ngo Paulo yabwiye abikorinto ngo umugabo azokwezwa kubw'umugore wiwe yejejwe. Yesu nashimwe. Hama umugore nawe azokwezwa kubwa mwene data uwo, niko bibiri bivuga. Amen. We ngwino wakire, kandi ntimwumve ngo mwigende mu kirere cyo kuvuga ngo tugiye kubwirwa ibintu vy'ibwina. Nta bwina, turaganira, barabaganiriza. Amen. Erega iyo tumenye ukuri tuca tugira gute? Tuca twidegembya mu rugendo no gufashanya, mu rugendo no gukangurana no kwibutsanya. Amen. Kugira ngo umwe wese ashishikara guhagarara mu nshingano ziwe. Turabakiriye mwese rero. Yesu nashimwe. Amen. Dufise umuvyeyi ikibumbano gishobora gupfira amaboko yacu, ntatora irindi bumba, agatora cya kindi nyene cyapfuye, akaba ari cyo asubira kubumba maze akagikuramo ikindi kintu cyiza. Nico gituma yitwa umuremyi. Amen. Haleluya. Mama buntu, uru n'urukundo bakugaragarije, bagukunda hano mama. Ivyo ukora byose ni byiza, kuko ubikora mu rukundo. Ivyo uvuga byose ni ukuri, kuko ubivuga mu rukundo. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye ubuhukiro, ubuntu bumpagije. Abamama rero, Imana ibaha umugisha amakupure yacu. Tugira twige, naza ko abashoboye kuzana amajenda mwazizanye, batazizanye nta kundi musitegure, ariko byaba byiza ko ni byiza ko muza kukandika. Iyo mwandika murongo ingene musenga, iyo mwandika murongo ingene musenga. Tuza gutangurana na gramere wacu. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana kuba hano muri kano gatondo keza Imana yatwongeye kugira ngo dushobore kubaho. N'ubuntu twagiriwe kuko hariho abapfuye murabizi. Abamama Imana yari yaranyigishije ku ijambo
riri muri Matayo 18 umurongo wa 19 rivuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko babiri nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose data wo mu ijuru azokibakorera. Imana yari yaranyigishije kuri iryo jambo, jewe ikinyigisha ku mugabo n'umugore. Umugabo n'umugore nimba babiri, jewe n'umumama duhuriye ku rusengero canke jewe n'uwo tuvukana canke n'uwundi wari we wese, twoja ahantu tugahuza umutima n'inama tugasaba ikintu data wo mu ijuru akagikora, mbega ku mugabo n'umugore nivyorushiriza gukoreka? Sanga nivyo. Umugabo n'umugore bicaye ahantu bakavugana ibintu bakabivugana, hanyuma bagahuza umutima n'inama bagasenga, ndabona yuko Imana ibikora. Rero ni mubeho neza, mukundane, mugiriranire ibyiza. Umuhekeya gihumeka impwemu z'abazima, nawe aguhekeya gihumeka, muzihane mugihumeka, ntimubeho nk'aba indifférent ngo ni kiritire buruneze. Oya, muhekeya ukwiye kumuha, nawe aguhekeya ukwiye kumuha, kandi si birefu, erega si birefu, ni karibu, ni kumwibutsa ko umukunda. Ese kubwirana ngo murakunda hamwe muriko murambikana, ndagukunda nzogukunda, bigaca bihereraho, kongera kumubwira ngo ndagukunda bigaherera iyo. Ya nukuza murabyumukanya, erega ijambo rirarema. Plus uzuramubwira ukagacishamwo, umuciye kati mutanagira ndakwibutse ko ndagukunda. Kandi burya kugira ingeso nziza zikigisha abandi ni byiza. Rero aha ushobora kudafata misiyo ya kure ukaduga ruguru ukamubwira uti ndashitse, ariko urashaka no kugera mu nzira ukamubwira tugeze aha kandi urugendo ni rwiza cyane tumerewe neza. Ariko ibyo ni ibintu byiza, nibyo bikomeza urukundo, nibyo bikomeza urukundo. Nimurondera ibintu binini muza gushuha ngo amakado yamuzanira utamubwira ati Yesu ashimwe waraye neza. Ikado umuha une fois l'année, nayo ako kajambo n'akimisi yose. Utwo tuntu duto nitwo dukomeza urukundo, kandi utwo twinjira muri communication yo hagati y'abubakanye. Kandi communication murazi yuko ari ikintu gikomeye cyane, nkenerwa cyane. Iyo hari kutavugana ibintu bigenda nabi, iyo hari kutavugana haba kwikekana, iyo hari kutavugana umuntu aca yibwira akibwira ati ngira kwibwira n'urudayimoni rubi. Umuntu ashobora kwibwira kubaka umusozi, akibwira akaguha umuhabara, akamukuremera neza. Kubera iki? Hatariho kuvugana. Ariko hariho kuvugana bigenda neza. Ikindi aha turi turapartage, reka ndabasengere kugira ngo Imana yo mu ijuru ibahe ingo nziza, iguhe urugo ruhire. Muri bwinshi sinzi uko bokivuga, ingo mpire ntumbaze, mugabo iguhe wewe urugo ruhire, kugira ngo uyu munsi novuga ngo winjoyinga ubuzima, muze muribukanya ko mukundana mugihumeka, ego bizoba ari byiza cyane. Yesu ashimwe, haleluya.
Imana ibashigikire muri urwo rugendo, Imana ibane namwe muri urwo rugendo, muzorusozera amahoro, muzorusozera amahoro, muze murangize amahoro, bizoba ari vyiza. Urugo rwiza rurimwo amahirwe n'ijuru ryo hasi, nk'uko urugo rubi ari gehinomu umuntu atarayijamwo. Nico gituma iri juru ryaha hasi dukwiye kurirondera kandi birashoboka. Yesu nitwamwubakirako, hanyuma tukabana tuganira tuvugana, hari ikiyago hagati y'umwe n'uwundi, mukabana mwubakiye kuri pardon, mwubakiye ku masengesho, mwubakiye kuri merci n'utundi duto duto two kwitwararikana. Nagira ndababwire ngo muzobaho neza, hanyuma kuja mu ijuru kuzoba ari ugusasira. Ariko abantu batabanye neza ngaha mw'isi no n'ijuru sindisubire, ntawe ubizi. Umuntu ashobora gupfa bitari bimeze neza, ntawe ubizi. Umuntu Yesu ashobora kuza mwari mu nduru, urugo rutarimwo amahoro, c'est pas sûr yuko iherezo rizoba ryiza. Nico gituma isengesho kugira urugo ruba amahoro rirakenewe cyane. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane rwose, turaguhimbaje, uri mwiza kandi ugira neza, uri uwo kwizerwa. Data, iyo tugufise n'amahoro kandi tukubakiye ko ibintu bigenda neza, Satani nawe n'umwasi w'ivyiza aratera ingo, akazana kudahuza umutima, akazana kutayaga n'ibindi bitandukanye. Ariko ndasengeye amakupule ari hano, mbere n'abandi bose batari hano. Erega amakupule yo mu nzu y'Imana abaye meza, n'ishengero rizoba ryiza. Mw'ishengero bizogenda neza, ubumwe, haba urukundo, bigende neza, haba amahoro. Ariko habaye iryane mu makupule no mw'ishengero tuzadusanga bitagenze neza. Nuko rero ndasengeye abantu bari hano, navuze byinshi bitandukanye, ndabapartaja experience. Ndasengerera aba bari hano, kumbure mwami hari ibindi bashaka kuba bakora byiza bisumba n'ivyo, ariko icyo nsaba ni kimwe, nuko wobashoboza bagahuza umutima n'inama, bagakorera muri transparence, bakavugana ukuri mu izina rya Yesu Kristo, bagihumeka. Umwe wese yitwararike mugenzi we, umwe wese yitwararike ko mugenzi we amererwa neza, umwe wese yigira imigabo muri we yuko yokorera mugenzi we ibimumerera neza, kugira ngo amuruhure umutima. Kandi ahari urukundo ibintu biragenda neza. Ahari nayo mapardo yose urukundo rurahaba. Kandi urukundo rutuma abantu basabana imbabazi, kuko umuntu atumva yogirira nabi mugenzi we. Rero ko umugabo n'umugore babwirana ko bakundana, pardo yo yitegerezwa kuhaba, kuko abakundana umwe niyo kwifuza kubabaza uwundi. Nuko rero bagirire neza abari hano, abo bari bafise utuntu tutagenda neza, kumbure bari bafise ibibaruhije mu miryango. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo ngo ubagirire neza, ubagendere, habe impinduka, ikiganza cyawe kibakorere, ubushobozi bwawe bugendere ingo zabo, abari baratandukanye mu ibanga, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo ugire icyo ukoze, biragushobokera ko wongera ukabasubiza hamwe, bagasabana imbabazi, bakongera bagahuza umutima n'inama mu izina rya Yesu. Ibi rero birakwiriye ko aya makupule abaho neza, kugira ngo babere ibyitegerereza abana babo. Urugwaruka rwo mu ishengero nibabona babana neza, bazoba bariko barabamira ivyamwa vyiza mu miryango. Abana tuba tureze, iyo babona tubanye neza, nabo baragenda bakabana neza. Ariko iyo bakubitana, nabo baragenda bagakubitana uko nyene. Rero Mana, utabara imiryango iri mu nzu y'Imana. Yesu, ko dugufise, ndakwinginze ushigikire iyi miryango. Abo ushigikiye ibintu biraguma, ngo niyo botemba ntiboshika hasi gose. Bashigikire rero, ubagirire neza, bame bashima muri byose, bame bashima mu miryango, habe kuririmba zaburi n'amatazirano y'ivyampemu. Bagiriranire neza, umuntu wese agamburukire mugenzi we nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Uzoba ukoze cyane mwami mwiza, uzoba ukoze. Nuko rero turagushimiye dusengera n'abana b'abakobwa n'abasore bari inyuma, kugira uzobagirire neza, bazogira ingo nziza, tubandanye kuva mu bwiza tuja mu bundi. Uzoba ukoze cyane, izina ryawe ryubahwe.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye cyane rwose ko mwantuza amatwi, mwahaye akakanya, Imana yo kwifuriza muri mwese. Amen. Ntitufise uburyo twobivuga turiko turakira. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Shimwe mukobwa wacu. Yego muraho murakomeye. Turashima Imana. Yego muraberewe. Urakoze cyane. None ivyo nimwe mwavyikoreye ko mbona muberewe cyane. Oya ntubona umufasha, uyu ni umwamikazi wanje. Uyu ni wanyambika. Yego no kumushimira yabikoze neza vraiment. Murakoze cyane. Yego turabona uno munsi ngaha igikorane cabayikone kimeze neza, hari seminaire nkuko twabibonye, twashaka kubibariza ko tubona ari ibintu byiza, ibintu byagenze gute kugira ngo mushobore kuvyumvira. Mu bisanzwe mu ma departement zo mwishengero habaho departement y'abamama n'abigeme. Rero basanzwe bafise umunsi wabo basenga, ariko nyene turaraba kuko bari departement nini mu ma departement zigize mu mapiriye agize ishengero, dutegura ko twokora igikorane kinini. Naye ndagifise mu mutima kandi n'ukuri ego ntabwo nashoboye kwirefera ku bandi, ariko n'ayandi mashengero hari igihe abamama n'abigeme mu mashengero bategura igikorane kinini, ariko twebwe twakigize igikorane kizokwama ngendamwaka, uko umwaka uje dusubira kandi tukagishiraho. Naratevye kugitanguza kuko nubwo nta siguro ndende mfise kuvuga igituma natevye, ariko nyene hari igihe uba wumva Imana itarashira ugushaka no gukora muri twebwe, tukumva turagifise ugasa nkaho umenga tugitwaye inda, ariko igihe kikagera ukumva ukeneye kuvyara ikintu. Urumva twagitanguye umwaka uheze, Imana impereza uyu mutima abumumaro muri vyinshi. Donc tuvuza abumumaro muri vyinshi dushatse kuvuga ko mwebwe abakobwa n'abamama muraba umumaro, mufise umumaro muri vyinshi. Twavyise nabihawe muri vyinshi kuko agaciro kanyu ntidushobora kukadetaya, ntidushobora kuvuga ngo kagarukira ahantu, nta limite gafise. Mufise umumaro muri vyinshi. Nibaza ko mwashoboye gukurikirana inyigisho, n'ubu mwari muhejeje gukurikirana inyigisho z'amakouple. Umukozi w'Imana turi kumwe nawe yarabivuze ko cyane bari kubagenda bavuga ku gaciro kanyu mufise. Aho wewe yashoboye kuvuga ati abakobwa abamama muri izine y'Imana, muri chambre noire y'Imana, aho Imana ishira amaboko mu nda zanyu, igashira y'amagufa mu mwana, igashira y'inzara mu mwana, muri abantu special cyane. Rero turabashimira Imana, sanzwe ufise umutwaro munini cyane w'abamama n'abasore. Rero kuba caratanguye twagitanguye umwaka uheze twagikoze rimwe, ariko nyene urumva ko iryo rimwe ryatweretse ko abantu bari bagifise inyota, baravuze ati ntibikundi ikintu mukoze umunsi umwe. Turababwira ati deuxième edition tuzokora iminsi 4 kandi tuzogenda tuduza, ari gihe tuzonagikora n'iminsi 7 bivanye na orientation ya mpwemu yera. Ego murakoze cyane, tutarabandanya twashaka tubanze tubabaze mbega muri bande, mwitwa bande? Nitwa Irakoze Olivier. Niyo maze. Olivier ni? Olivier no mupapa w'abana babiri, umukobwa n'umuhungu, n'umufasha. Ntabwo mfise umufasha umwe, kuko je benshi barabikoresha ati mfise umufasha umwe, ariko ndabacokoza nkababwira nti yuvuze ko ufise umufasha umwe, c'est comme si ejo uzokwiyongera wa kabiri. Je mfise umufasha tutazovana uhereye none kugeza Yesu agarutse. Nkunda ndamushimira Imana ko Imana yaramushize mu buzima bwanje. Bivanye n'inyigisho muhejeje gutanga, mbega muri mwebwe mwifuza ko abakenyezi n'abigeme bivanye n'inyigisho bahejeje kuronka ko bobandanya bitwara gute mukurikije ibyo mubigishije? Abakenyezi mu bisanzwe Bibiliya haraho igenda bavuga ngo bagore ni mbombovu n'abanyantege nke, ariko je kenshi ndakunda kuvuga ko abagore atarabanyantege nke, ahubwo abanyantege nke bubisanzwe ni twebwe. Abagore bafise inkomezi ziruti z'abagabo. Ibi rero kubera interview yari umwanya muto, nzobaha ikiganiro nshobore kubidevelopa, ariko mufise role ikomeye cyane abamama nabo kwinvestisamo cyane ivy'ubwami no kubabwira ico bari. Imana ntabwo
ntabwo yahaye Adamu umugore, Imana yahaye Adamu umufasha. Kandi na Adamu, za Adamu zagiye kuza mu nyuma. Bibiri ivuga ngo Imana ibona ko uwo muntu, yakoresheje ijambo umuntu, ntiyavuze ngo ibona ko uwo mugabo, oya, ibona ko uwo muntu adakwiye kuba wenyine, reka tumuronderere umufasha. Ntiyavuga ngo tumuronderere umugore, imuronderere umufasha. Iyo bavuze ko umugabo aronderega umufasha, baba bavuze ngo tumuronderere igikogwa. Uravyumva? Tumuronderere igikogwa, tumuronderere inkomezi. Umugore rero si wo kwicara, umugore si wo kuvyara, umugore si ivyo vyonyene kwisiga inzara no kuja muri salon de coiffure, nubwo ari vyiza murakagufa mutegeza kuguma mugasiga. Ariko iyo wishize mu kibanza cyo kumva yuko bihagaze kuba ari ukwisiga, kuvyara arico cakuzanye, gucunga abana, kubatwara ku ishuri, kiba ari kibazo gikomeye cyane. Murabafasha wasaidizi, muri abantu muza kudusutena, kudusureva iyo twananiwe. Donc izina mugore, umugore sivyo, umugore ni gikogwa, y'umugore ni pratique. Muri abantu badasanzwe rero, muri abantu bagaciro, impamvu zose bivanye n'icigisho. Ugiye kuraba Bibiliya iravuga, usomye muri Ephésiens 5:22 20 kumanuka 22 hakavuga ngo bagore mugamburukire. Nashaka kubabwira ukajambo gusa, mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira Kristo. Muriko muravyumva? Donc référence cyangwa inspiration cyangwa inkomezi zituma twebwe mushobora kutugamburukira, mutegeza kuzikura kuri source nayo ni Kristo. Abagore batagamburukira Kristo ntibazotugamburukira twebwe abagabo. Uriko uravyumva? Aho bikomoka ni muri Kristo Yesu. Mutegeza kumenya yuko ijuru ibabona yuko muri abantu mugamburukira ijuru. Iyo mugamburukira ijuru bica biba ibintu vyoroshe cyane kugira ngo natwe mutugamburukire. Ariko igihe mutagamburukiye Kristo biragoye cyane kugira ngo twe mutugamburukire. Hama iyo mutugamburukiye bibagarukako mu izina ryitwa urukundo. Tuca tubaha urukundo. Nego. Murakoze. Mu ijambo rimwe muvuze ati abumvise zino nyigisho, abigeme, abamama, ico mubatekereye nuko bogamburukira cyane, batugamburukire kugira ngo tubakunde, kuko mwebwe mukonsoma urukundo. Uriko uravyumva? Urukundo hama igituma Bibiri dukobrija twebwe gukunda abagabo ni ibintu birebire bisako nosigura birebire. Nuko twebwe urukundo ruri kure, kandi n'ugwitwa ko goba ruri hafi ruba rugwa kanya gato. Abagabo usanga dufise urukundo rwa profil, urukundo rw'amasantima zo kugushaka kwiruhura, kugira iki ndo nk'umuntu amara stress, ariko ntitugira rwa rukundo rukomeza. Rero ariko iyo mwebwe mutugamburukiye, mukaba abantu mwobeyisa, mwisumeta kuri twebwe, bituma natwe nubwo rutugora tudushiramwo force mu kururondera kugira ngo dushobore kurubaha. Iyo ubona umuntu aguma kugirira neza, kwitwararika, agukorera ivyo ushaka, nujya mucamanza agabitanye yaragezana aravuga ati nubwo ndi umucamanza agabitanye atatinya ijisho ry'umuntu, ntatinye Imana. Atariko kubera uyu mugore ndamwirukana akagaruka, namwirukana akagaruka, nkamubwira amasaha yo mu gatondo kazinduka kaza. Uyu mwete uyu mugore kugira ndamwikure nuko ndamucira urubanza rwiza. Rero iyo umukomeza gukora ibikorwa vyiza bituremamwo gusanga na burya bubi twa dufise, na kurya kugabitanya ko twa dufise ubugaba dufise, twiga ingene tubukosora kubera isoni. Uyu muntu maretreta nabi, uyu muntu mfata nabi, akanyishura iciza, reka niga uburyo nanje no munezereza. Donc rero ico mudukorera gifise mugifise mwente ko kirabagarukako. Ego murakoze cyane. Twashaka tubibarize ko tubona byari biryoshe, byari bimeze neza, kandi ntawe reka kwifuza ko uyu munsi uzamaho. Twashaka tubabaze mbega mubana uko muradutegurira ubundi munsi nk'uyu ryari? Dufise ibikorane bitatu bikomeye ku mwaka. Igikorane ca mbere ni iki gitangura mu kwa kane. Ubu ni kuvuga ngo umwaka ukurikira 2023 tuba dufise 3e edition, izo ziraba mu kwa kane. Ntitwavuga izi tariki ariko dufatira itariki ziri musi ya Pasika. Pasika iri mu matariki ya mbere, iki tuca tugishira imbere. Gifise amatariki ari imbere gato yacu tugitanguza, ariko ni mu kwa kane. Hama tukongera tukagira ikindi gikorane gikomeye cyane urwaruka abahungu n'abakobwa, kiba mu kwezi kw'indwi cyangwa ku munani, citwa ngo inu ivyemeze. Coco tugeze muri 7e edition.
gikomeye cyane, hakaca habaho ikindi gikorane kindi kinini ca anniversaire y'ishengero mu kwezi kw'icenda. Urumva rero nivyo bikorane vyamaho, ariko iki kiracahari. Uyu munsi ni samedi ya Ramakupe, ariko ejo tuzosoza ko dufise 4 jours. Ego hamarashika ndababaze nko ku bakunzi bacu ba Mijo Talent TV bariko barabumviriza, mbega ko numva mufise ibikorane vyinshi ntaco mwobabwira? Okay, abakunzi ba Mijo Talent turabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. No bwa mbere nari ndababonye, nabakundiye umutima wo kumva ko mukwiye kuza kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo twabatumiye mu bisanzwe kwishengero, habaho protocole ndende zibaza urinde ujehe, urabizi ko muri kino gihe taragupfa kwakira umuntu utabuzi afise iyihe ntumbero, ariko yabavyumvise nababajije bari kora kamera, ariko nyene nanezerewe kuko maze kumva ko kijijwe ari umukristo, muri abakristo, ariko musanzwe mubikora mu bwaguke, mutaririmite gusa kuri church, mukora n'ibindi bikorwa. Nukuri Imana yo mwijuru ibaha umugisha, ibateza imbere, ibagurire. Objectif ni yabari y'ubwami bw'Imana, ibindi bigakurikira. Nta kizobuza yuko muzogenda mwagukirwa ku mwaka kugira neza ko Imana kuzokomeza kubana namwe. Yesu abampera umugisha. Turabashimiye cyane, namwe umwami abahezagire. Agahezagirwa, Imana ibaha umugisha cyane. Thank you so much.